jambo wavuze ati wowe umuhanuzi mukuru wa Ihuriro TV mama kandi nta kintu gikorwa mu Ihuriro TV utakizi bisigura uri mu batanze uruhusha yuko Jojo aja kukatisha convocation umuvukanyi wiwe bakoranye Nila je nusubira kumvuga iryo zina kuko ico nzi cyo Nila ndazi ko baramuriha baramuhemba mama warasinye amafaranga oya sinasinye kuko twebwe mu Ihuriro harabaye ikintu do confiance harabaye ikintu do confiance kuko ndazi yuko yagira ibibazo akacariruka akaza kabitura misi kandi je ndazi yuko amisi ikintu cyose yakora ambwe ati mereje hari habo akabona action nagize ariko mama retandukanye ya bonne action n'umushahara none erega nuko nyene mu Ihuriro bimeze umva bishitse Jojo uno musigaso agatangaza ati je navuye mu Ihuriro TV agagukenera yuko mukenira ntibikunda none nk'ivyo uri kurambwira ni je n'umunyanye w'Ihuriro none je ko ndatambikiza no dossier murazi narayikurikiranye kuva mu ntango gushika mu iherezo niragera mu iherezo rero kuko turamenye kuri exactement urakunda gukurikirana ibintu reka dukurikirane muri abastare reka rero ndabashimira cyane reka nabakuzi baziactive barakunda cyane dukurikirane iseri imbaga ihere mwe ni seri kwe Isaac TV ho Yes, 1 akunze ba Isaac TV aho muva mukagira merci beaucoup urakoze cyane kuri umaze kugira subscribe umaze kwiyandikisha kuri Isaac TV n'ukuri urakoze cyane uruwiteka uri wamateka uri umuntu ukomeye cyane wacu ariko kandi utaragira subscribe uri kuraba video ko nyene gusa ico kibuto cyanditse ko abone cyangwa s'abone cyangwa subscribe kigitukura gisa na rouge n'ukuri kura dekona fenda kwanza subscribe hama tubana ikiganiro cyacu hama dukurikirane neza okay Jenny twa Isaac Classic turamenyeranye turabajama turabagenzi murabizi uno munsi rero ni nundi munsi mwiza w'amateka dusubiye kandi kuyaga namwe nundi munsi mwiza benshi batangiye kubihisura batangiye kuvyita ngo ni seri ngo shobora kwa ari seri kirakinwa cyangwa na ma episode kwa ariko n'ukuri ibintu biri serious cyane na ni story ya Ihuriro TV murabizi ni TV gushaka no mwanya iri on trend bariko baratera amajambo menshi kuri rezo sosiyo ariko no kuri ko biri kose murabizi yuko tubwice tuba dushaka kubona abantu bahuje ivyumviro babicara hasi bakayaga benshi baguma bambaza ati zake no kubera kivurima utavugisha abantu bogira ico bavuze kuri ibi bintu biriko biraba hagati ya Nila na Jojo hagati ya Gasore na Ali Drama ko bavuye mu Ihuriro TV cyangwa baravayo urumva aracari utujambo twinshi ama confusion menshi y'abana bari yakwijanye Ihuriro TV amati yasambutse ati no nirasambuka abandi ati ntabyo mfise mvuga ko cyane murabije na commentaire nini cyane ndabishira ko ico njeje kubegeranya amakuru nkayabashikiriza nkuko nayahawe ariko rero no munsi natewe iteka ridasanzwe kuyaga na mama wanje mama wacu mama wa twese mama w'abana mama bamwita ngo ni mama sinzige no mwita mère double mama Zulu mama Mariam mama w'abana byose no rero turanagirira iteka no munsi kumuvugisha reka ndamwakire mama ndakuramukije namahoro ni impore arantwenze muvyeyi lo mama en tout cas vraiment duheruka kuyaga kera vraiment twicare hasi tuyage duherukana kera ndazi kuri umunyarusaku rigoro kuki urabutagenzwa n'urusaku nta rusaku mama no kuyaga tu ariko ndibaza tutaraja koza kuri ivyo mama félicitations uheruka kugurura Fondation Mariam fondation yawe baratwari banye kuri Isaac TV aho nabana barenje turirimbo twiza cyane hajya uyu munsi mama tushaka utubwire ujya munsi kuri wewe warusigura iki byari biki ko abantu babibonye ariko batatahuye neza ivyari byo kuri je wari umunsi udasanzwe kuri je wari umunsi w'umunezero kuri je wari umunsi w'agatangaza kuri je kuko narababwiye ko Fondation Mariam imaze imyaka 40 irenga hanyuma ikaba yaravutse 78 mugabo ikemererwa mu 2020 urumva rero kuri je wari umunsi udasanzwe kuko nari nsanzwe nkora ibintu ariko bisa n'ibitazwi uretse ko nihetse kwishira hamwe rikavuka rikamenyekana
muri leta ariko fondation ntiyari bwamenyekane kujya mu sero kurya yari amateka adasanzwe. ku batabizi kumbure ku bantu ari ubwa mbere babonye ndiko ndayagana mama ngaha cyo no babwira nuko mama afise abana benshi areze b'imfuvyi benshi cyane. Mama igikorwa n'igikorwa kidasanzwe ni kugo komeye cyane kwitanga ukarera abana b'imfuvyi gushika kuri no mwanya. Mama dufasha abahungu n'abakobwa ugeze ku bana bangana gute? Jewe kuva muri 78 gushika mu munsi ndafise abana barenga 1000 ariko abana bari mu kigo umunsi ngira ouverture officielle narifise abana 87 mfise 88 kuko mperutse kwibaruka. Yego uvuze uherutse kwibaruka ubushatse kuvuga nuko mperutse kwibaruka nyine narose umwana. Abantu bugiye badukikirana bugiye ikirundi kibagora ugasanga mperutse kwibaruka cyane mama yabyaye yatwaye inda. Ndatwara inda nkavyara gute? Ziko atamugabo mfise gute? Nta mugabo mfise je ndamufise ndivyaza ndafise Imana. Otiravyara nka Maria. Ego je ni Maria nyene. Maria munyene. Majya make yumvikana n'umwana bakuzaniye. Ego n'umwana bazaniye bataye mu gahinga kanyaganande arararira mu ishamba urumve nyine yamutaye ahantu ngo mu gikoni kitugaye hatugaye urumve no kuvuga ko ni yaramuhamvye abona ariko Imana irakinga. Hama rero barabibonye go yaraciye kuri Isaac TV kuko bakemuzana Isaac TV narayita. Uke mwana namubonye vuba mwakoranye igero na Sarbon. Ego urumva rero ujyagira 88. Nuko merutse mama uko uravuga ati turakeneye umwana nyina wiwe sinzi biki ntiyabonye. Turacarondera tumukura he ko babanyitse nkabo no kuvuga yuko nibaze ko bizozana ingorane mu nyuma niyakura umwana akaje sanga raje nibiragushikira mama mu bana bose ureze ugasanga urukurarira umwana ariko nyina wiwe aciye kubera yarabonye aho yinjiye arabona aho umwana wiwe arerewe akarindira niyageze imyaka kanaka umwana atangiye kwisununura akaza akagumuka ati umwana wiwe munsubiza umwana wanje nibiragushikira mama. Novuga ko bitarashika hari umumama umwe gusa yigeze kuzana akana kari kameze nk'akana k'imbeba akazana akana katarakwiza imyaka amezi ndakarira gataye ngaho yaragataye ngaho acarigira umwana uwo mama yasubiye kugaruka umwana afise imyaka 7 azavuga ngo ni umwana wiwe mbwa twamusavye ivyemeza yaragiye no kunyitwarira muri leta hanyuma je namusavye ivyemeza ko umwana ari uwiwe. Waramutsinda n'ubu ndacamurindiriye none ko ataranzana ivyemeza ko umwana ari umwana wiwe. Okay, izi ni zimwe muri challenge uhura nazo, ni zimwe mu tugorane uvuga duto uhura natwo. Bwari bwo bwa mbere kuko kuva muri 78 nta muntu araza kunsaba umwana ngo n'umwana wiwe. Mama je ndabizi yuko atamushinga naho ufise, of course ndabizi. Ariko mama ari umwana cyangwa ati none abana 80 na Maria ntutubeshe n'ukuri abana 80 na ubarize koma gute nivyo ubasha bw'Imana burimwo ariko ntibafungura bagwaye bariga bamwe bariga ubundi bacari ubebe buregwa gute ubundi mama tubwire muri rusange nabonye natumwe turyamanye twonyene utundi murararana utundi uko nyine imfungurwa bafungura ku munsi ashobora kurya indya zitari nke abana 80 benshi cyane none mama muri rusange bayeho gute imfungurwa bafungura kubavuza kubagwaza kubigisha ibi byose uburyo buva he mama? Ngera ndagukosore gatoyi hari byo vuze ngo wavuze Imana hamushiramo ariko ko Imana ntari kibaho. Imana ni Imana, Imana n'umuvyeyi wanje, Imana n'umufasha wanje, Imana ni byose kuri jewe. Imana rero ikoresha abantu bose b'umutima w'ikigongwe ikabasunika ikababwira iti mugende mufashe bajya abantu. No kuvuga rero je ndafise umufasha akomeye kuko wewe nta umuja mu gutwi nta habwa igiturire nta umubwira ngo ibintu bikore kubera biriya ivuze iravuze. Je rero abana banje tubayeho kubw'Imana
kuko ndasubiyemo ko ikoresha abantu abana bariya n'abantu batandukanye barabati yo Maria Mushana abana reka tugende turabe ico tumufasha ibintu nk'ivyo tu ego utwana duto mama tuvahe tubayeho gute turikenera amata nivyo nyene n'abantu tuba turaba nkuko bakavuga ati Maria reka nje kumuterera ubwo nyene cyane gose nakanya keza nguma ndabashimira nguma ndabasengera nguma ndababwira nti kaze ibyo nkora ni ibintu ni igikorwa c'Imana uzomfasha azofashije azoba azishurwa ku Mana kuko azoba akoze ivy'Imana yamutegetse urumva rero kubwiwanje nukuri nta kibazo urabona ko abana baranywa amata barafungura ibibazo gusa ntibibuze kuko nko burabona ndafisiye ibibazo bimpanze aho nyene muvyeyi aho nyene mama jishaka aho nyene tugiremwo utubwire kushaka n'umwanya rero nako turakora Isaac TV bimitima myiza ibisima y'ikigongwe kandi bashima bafise n'amafaranga birirwa mu kabare barya ama brochette n'amabia sorora abagenzi agira ibiki ariko ugasanga nta munsi n'umwe yiyumvirira gukora ikintu cyiza bonne action ku Mana avuga ati dukorereka nanjye ndabiye kanokirira Imana ntuka nk'agakande mama ahanyene tubwire ingorane zitatu canke zine ziguhanze kuri umwanya fast uvuga ati izi ziko ziranstressa no kuri shaka yuko abantu bazimfashamwo zive mu nzira ubu n'ukuri ahubwo urakoze Isaac TV irakoze kutugendera nk'ubu ndafise ikibazo kimpanze ndafise ikibazo amatoilette yuzuye ko murazi ko mfise uruferina y'abahungu n'abakobwa kandi ntibabana oya ntibabana kuko bari séparé harabambwa hani mu bakobwa abakobwa baraha hepfo muri quartier Bubanza tugire ko mama aho nyene ntaguciriye mu jambo aho nyene tubwire kubera iki yabigize uko nabigize uko kuko mu bisanzwe ni vyiza abantu bareze abahungu bari ukwabo biramfasha kubaeduka kubaha impanuro nk'abahungu abakobwa nabo nka impanuro nk'abakobwa kandi bakuriye hamwe birashobora kungora kujera kuko ushobora gusanga kumbure hashoboye kuba ibintu byo gukubagana hagati yabo naho mbarera kishiki na gisaza mugabo hari igihe bishobora kuncoroka ariko rero ubu ni sawa barazi ko bavukana bakura bazi Imana bishitse umukobwa agakunda umuhungu ngaha niyo bura kutamutwara biremewe yego biremewe okay naho vyitwa yuko bavukana ari bashikina basaza bishitse imwe agakunda uwundi nyene birafata inze biramaze gushika manga mu kigo cawe ugasanga umuhungu arakunze umukobwa wo ngaha biramaze kari barakuranye kandi yaragize mariage baravyaranye kuko abamuzi ingeso yarambwiye ati mama igituma nzomutwara nuko ndamaze kumubona ingeso n'umukobwa atekereje n'umukobwa kandi ari we uba warabareze birakorohera yego urumva bamuzi imico yiwe yose yaravuga ati je nzomutwara umukobwa vyaramugoye kuvyakira mugabo mu nyuma umuhungu urazi ko abahungu muzi kupanga tujambo twiza karere yaratebare yarambwira ati maje navyemeye ni wavyemeye atego bivuye ku mutima atego abantu twari abakarebije ngaha bararya umuceri barabyina abagenzi kabisa baramfata mu mugongo nguma ndashimira abantu bose bifatanya nanje mu bikorwa nkora watubwiye ingorane ya mbere ni amatoilette amawese yuzuye amawese yaruzuye bari karaciye amawese ajamwe abana 180 mama we kandi bajya kangahe ku munsi bajya 3 ku munsi imizigo umva imizigo kiba myinshi baranywa kayi bakanywa baronsa agashusho bakarya turonse nk'umugira neza turumva yuko no muri toilette bacabajyayo cyane none turonse umugira neza duha agakate bagafungura hanyuma bakabuza banywa kayi kagaragara hamasasita barafungura agatsima k'ibigori n'uduharage canke n'utudagara canke n'akanyama mwijoro bakarya umuceri okay mama hari umuntu yashaka ico kibazo kumbara kure mu nzira Isaac TV irabwa abantu baba boss bifitiye amafaranga bifitiye imitima myiza ariko arakira rero ariko akigana ku n'umwanya avuga ati no mama ico kibazo ngenda kure mu nzira ashaka yitangira nk'ishikanwa giwe gasitanga ishikanwa ati mama nukuri nko kuba mizilmane barabizi Ramazan iregereje uvuga ati je nk'isadaka ngira nitangire muri Ramazan je shaka mfashe mama ndamufashe kiye cyo toilette ndakure mu nzira bikiriye amafaranga ngana gute ci toilette kwanza toilette ngaha ni fosse boutique zibiri kubera twagize kininiya n'abafasoni bamfashije baragikora ni kininiya mu bisanzwe gitwara kugira ngo kivide neza ukoresha
ikamyo zitandatu kumwe kimwe kiba vida zitatu ikindi zitatu amahoro akaba abonetse bisigura no kuvuga amantuze ibikamyo bitandatu nyene n'uwo kimwe ni 130 bitandatu bisigura shaba no kuvuga bitatu na 390 ikindi 390 no kuvuga bica biba bihumbi 780 780 vimabwira ngaha mu bakobwa hariya ku bahungu nabo nuko nyene naho mengo yego acaba miliyoni n'ibihumbi yego canke zitanu n'inusu mugabo urumva ziba zitanu n'inusu bo bakurihisha ituru yego cyo nko miliyoni n'500 cenge nashika ibihumbi 780 tuvuge tugwice nka kabiri cyo miliyoni yego ni hafi miliyoni n'500 birenga Emilio Sensa rero ni yakine kugira umwana abana babeho neza kuko biriko nabibonye hajya biriko biracomoka mu rupango barahatswe no kuza mu miseze bahatswe kuza kuntora ngo baje kumfunga ababanyi mfise ababanyi sinuvuga ko ari babi ni beza urumve cyari cyatanguye gusohora amazi nkuko nyene gisohora umunuko baratuma ko documentation ati kwa Mariam abana bariko babahona ati barariraguye ahubwo Mariam areka ntibavuze ivyo iyo bavuga n'ikibazo cy'abana ngo batabariza abana ahubwo acavuga ngo Mariam n'umurozi ngo urumva ngo yafashe hego ngo yafashe ngo toilette ngo abomorera ngo mwibarabara niko byagenze ariko Imana irakinga baraza basanga sinaho ndi mugara avuga ati uko biri kose ni ikibazo cyabaye twese baciye bakibona kandi baravuga ati vraiment si ikibazo umuvyeyi yo kwifasha turazi ubuzima bwiwe ko ameze no mupfakazi turabona ivyo afise hanyuma haravamo umuntu ngo aragura agati asiga agasutsemo umuti kugira ujya munuko ntubemo bakuzi ba Isaac TV ndibaza murabibona ngaho nukuri ama toilette ariko ama fosse septique ariko evapora kugira ibintu biko bisafo murabona ko ari ibintu biteye agahinda mu bana ni benshi mu rugo umva usanga ibintu ari kajagara Emilio Sensa seka naho bo muri yo 600 nukuri ku bantu b'imitima n'abantu turi mu bihe vya karema abakristo n'ibihe vya karema n'ibihe vyiza byo kwitangira Imana mu bamizilima babigirira Ramadan kugira babitangira Imana urumva byose bica bigira inzira kugira abantu bose bagira ico bakoze kurugwaruka n'abana b'igihugu mama yo ni problème ya ma toilette twayumvise amafaranga bisabwa ari umuntu ashavuga ati ico kibazo mama kibagira ico kiravuye mu nzira sinzi ariko uko biri kose nibaboneka Imana izo bihezagiye tugire ko ikindi kibazo ca kabiri ufite ibibazo bingahe ikibazo ca kabiri ikibazo c'amazi murabona ama facture ngaha ni ikibazo gikomeye cyane jewe ndahanzwe ni ibi ngaha wasanzwe kurara yego aha hamwe bansaba 721 n'amafaranga 146 Aroni ikibazo cyo kubahungu aha kubakobwa bansaba 575 n'amahiri 184 mama ikibazo ca iki ni kindi kibazo ufise bisaba amafaranga bisigura muri byose n'amafaranga ngana bana uyateranije urumva 521 n'146 guteranya 575 n'ijana na 188 urumva nayo nyene igiye kuba miliyoni hafi n'300 sinzi ayo n'amazi teranije sinabiteranije neza ngo ndabirabe ico ni ikibazo kimpanze kandi vyihuta ku buryo batanze dele yuko umuntu atazoriha amazi gushika itariki 31 y'uku kwezi bazomufungira amazi 31 z'ukwezi kwa gatatu nyene uno musi itariki yo ko hageze hanyuma ico ni ikibazo ca kabiri kimpanze kandi by'ukuri barigeze kumfungira mwarabonye aho nagarukiye habi ku buryo abana honyene tumaze nk'amasaha 5 tudafise amazi ngaha hari ibintu by'imanifesta bikaba bibi cyane amazi n'ubuzima kandi mu bitabura abakozi ba Isaac TV murabitabura yuko impamvu bari impapuro zibiri nuko ari inzu zibiri nyene abahungu abakobwa amazi rero akoresha abana b'imfuvyi kiri cyambere twomenya amazi akoresha abana b'imfuvyi amazi akoresha ugwaruka ruba muri iki kigo cy'abana b'imfuvyi nyene bisigure ko abana umunsi ku munsi baramesura barafungura baroga ibintu byose urumva babuze amazi babuze ubuzima ibintu byinshi birahagara muri rusange umuriro ni 300
vy'amarundi vraiment ni nk'idolari zingahe mama muri 1300 ni nka combien de dollars nje ntavyo nzi ni nka 300 combien de dollars mbatari 400 dollars ni ma 400 dollars dollar amajana 8 n'amafaranga umuntu wese ari hanze ashobora abari hanze barabizi nana birefune ndara kuvuga ariko ndazi ko gutanga ari umutima ndabizi ko gutanga ari umutima ariko ko biri kose biharo barabizima bezo ko abantu turabari hanze barabizi biharo barabizi rero urumva ikibazo cha toilette ni kibazo cha amazi bayugaye bizo bipararanganye ama toilette abananye yuzuye cyo ni kibazo vuma gikomeye kandi cyumvikana kandi kinaboneka mu bana benshi nk'aba vraiment babuze amazi babuze toilette urumva sinzi ibica bikurikira sagara imyanda ugasanga abantu babaho nabi cyane nawe ubayeho neza mama ikindi naco amabezo ndazinemeshe niyo bura ariko tuje kuri bijya necessaire ikintu gikomeye bon au fait nk'ubu ku bahungu icyuma kiri kitanki yabo cyavunitse icyo cyo mu kanya n'ukanya kirashobora kugwa kandi kiguye kizotera insanganya ikomeye cyane kuko kiri impande y'inzu kandi ni ikintu vraiment kizimvye nta nibe yaco nomenya kuko ne nacyubakiwe n'umugira neza ivyo ntacyo nomenya no kuvuga ko ntabaza kugira ngo dushobore gukoresha ubundi buhinga nk'uko twakoresheje ngaha kuko icyambere ngaha bari bacibaje icuma cyaratswe kumara abana Imana irakinga umuvyeyi yabikoze aravuga ati reka jewe nsubire ndabikore hanyuma baracubakira ubu rero gushinga inkingi twasanze ari byo vyiza gusomba ivyuma ku ivyuma birabura ico rero ndatabaje no kuri nguma ntabaza bagira neza bagenzi inshuti bandabhama ikindi naco nicyo twomenya ibiciro byayo abantu bakabashika kuri tere babibona urumve no kugura amatafari n'isima n'ivyuma ivyo ni ibintu naguciremo mama ivyo ni ibintu umuntu agatura kuno mwanya ari hafi ashobora kuvuga ati akaronke umuntu wiyo niba atari hafi mu Burundi avuga ati genda muri cya kigo cy'abana mu kinama b'imfuvyi undabire ico kibazo bavuze ciyo tanki ashobora kukikura mu nzira sana vyonze hama ikindi naco rero abana barara amamatera yaraheze abana barara hasi nukuri kandi birumvikana amamaterategeza guhera barasoba baragira iki yego gusoba gusa bahamagara n'ababafasha mu ijoro nk'ubu ngira bamaze gusoba nka 2-3 kubera ko baryama tantuze n'amamatera nyene abasanzwe nta bintu biba byubatsemo yugaye neza ku buryo abana basovye nka bijya byo kwa muganga nivyo vyiza urumva abana barara hasi nukuri ivyo bintu mu bintu bine bimpanze ubu kirampanze hama ikindi naco nishimire cyane ndazi ko Isaac TV irabwa n'abantu benshi nshimire Bankobu yari yadufashije mu mwaka uheze bari bampaye amaseranse y'abana bari amaseranse z'abana umwaka wose babo rero asiranse ziraheze kandi asiranse bisigura bavugwa kwa gusa babicishije kuri Bankobu yabicishije muri Sokabu Sokabu niyo yadufashije rero asiranse yaraheze nicyo gituma nagira nsabe nukuri umva yaraheze rero aho nyene urumva bana rero kubavuza ni A0 umva ntirahera mu guhera mugabe irahera muri kwa gatatu canke kwa kane urumve ni A0 kumbure hari abakozi ba banki bari baturaba bashaka gusabira imbere bakabire nouvelle bakaronja yego najyansa prolongation nukuri narabashimiye Imana ibahezagire bavura abana bose bavuza abana bose oya si bose mugabo bari bahari ico gihe barabavuje hari abimashini yasimvye mugabo niko vyama ubu rero abana mfise abana bato abana baguma bagwaragurika murazi ko mfise abana bagwaye umugera bagendana umugera wa sida mama narigeze kubona umwana agwaye sida umwana w'umuhungu gasi umwe gusa nuko kariya gusa kagira ingorane kakavyimba mu bihimba kagasoba amaraso hanyuma ndafise akandi gatoyi basanze kagwaye ama intestin urabona inda yako iravyimba barapima bagasanga umwanda wako warumye mu nda
ni ibibazo none mama mu majambo make mu gusozera iyo dosiye y'ivyo ukeneye mu majambo make rero ibi byo kuvuzwa ndibaza kamo kariko kaja kuri kuba banko n'abandi umuntu wese umugira neza yovuga ati naje uyu mwaka ndihaye ndabavuze wari wese ndamuteye akamo nashike ko ndafite abana bato cyane benshi abantu baramaze kubabona ubu batewe n'indwara kandi ntazi yariyo bamwe barafurutira umubiri wose bakagwara ibihere abandi ibintu byabamumaguye mu mutwe urumva abana bose imishatsi yaheze urumva birasaba yuko n'ukuri noro nk'umugera neza hanyuma ngasaba leta yacu n'ukuri ishifate mu mugongo cyane cyane nk'ibibazo by'amazi ubushiranganji bw'ubutare n'agataka ndabuteye akamu nk'ubu bonyandikira bati ikibazo cy'amazi natwe muri leta turemeye gutanga isadaka yacu iyo fagitire leta izirayiriha urumve nanjye noba nduhutse n'abagira neza baba baruhutse kuko ndafise ibindi byinshi bashobora kumfasha hanyuma ngatera akamo nyanya n'icyubahiro umufasoni umukuru w'igihugu ko nawe yoza kutugendera kenshi nivyo turabizi ko baradukurikirana aje tibiraraba ariko umufasoni umukuru w'igihugu kumurashobora kuba atanu umwanya afise yo kubiraba ariko hakaba hari bamwe mu basanzwe bari hafi yiwe bamwegereye bashobora kuca babimwereka ati nyine icyubahiro raba akamo kavuye kwa Mariya hariya mu kinama rabico umufasha raba abana bagira babayeho ariko aritakambira kugira abantu bamufasha bo mama ndibaza ivyo birakenewe rero kumbure bizokogwa reka tubishire mu maboko y'Imana bizokogwa narabicakora natwaze kutugendera tugemurire yikorera agakemanya ze kuraba imfuvyi zo mu kinama kandi ndazi ko adukunda azobikora mama tubandanyizeye ko rero mu gusoza ikiganiro cyacu tuje ko kuri dossier kuri affaire navuga yuko iri mu vyo niyo introduction kumuri natanguje kugira abantu batahure neza ivyo tuyaga ku buzima bwa mama ubuzima bw'abana biyo ko murabizi ko mwese murabizi ko ari imfuvyi atabizi noneho babimenyeho ingorana arifise nazo muri gihe mwazumvise amazi fosse septique arakoraga ingorane n'ubutwice ngaho urumva yuko ahantu atameze neza sawa mama rero muri rusange tuje kuri turabizi turekanye n'ivyo sandurera abana urafise n'utugenegene ukora urakina amareresi mu ihuriro TV twarakubonye muri bisangamana ndajisha udusimbo ndajisha inkoko mama utugenegene twinshi n'ivyo turabibona ariko rero mama tucanyine mu ihuriro TV ko niyo mutwe wa vyose hariho amatati ariko arahaba mama hariho amatati ariko ndaho amatati yahabaye mu ihuriro TV ndibaza urabizi mama ndibaza urakurikirana neza warabikurikiranye ndazo uraraba umuntu kurikirana na YouTube warabibonye ingene bimeze abantu muri YouTube gushaka no mwanya bariko barabaza eske kutabitahura neza ihuriro TV yagize ingorane yabaki iyo shetani yayinjiyemwo niya mama we nk'umwe mu bari mu ihuriro TV amatwa nsumira yuko ushobora kuri n'umukonseye wabo umuhanuzi mukuru wa ihuriro TV nivyo mu ihuriro TV haro satani harenganye hari ikinyamugigima kirimo je kubwi wanje numvume ngo nta kinyamugigima ndabona naco ndabona nta gihari ego nta gihari kuko iyo kihaba mba narabimenye sawa mama ati nta kinyamugigima kiri mu ihuriro TV ikibazo rero gihari niki none mama nimba ari uko ko tubona tumaze imisi twumva gasore Ismail hamwe na Yasoni baravuye mu ihuriro TV biratera ingorane ku muntu nyene yabishikirije ariwe Nila yakoze ko akina mu ihuriro TV unamuzi n'umwe mu bigeme mwakorana akazi kamwe arashikiriza amajambo akomeye cyane kwa Jojo aravuga cyane ku buryo Jojo byamushavuje acarajana yo acaraja ku ikomina ritwara nyuma yaraduha interview aradusigura byose n'abantu batandukanye bagiye baragira icyo bavuze kuri ino dossier amukaje tubwiye ko atakinyamugigima kiriyo ibi bintu kweri mama ni vyiza byaba je ndasubiye mu ko atakinyamugigima gihari kuko ihuriro muvuga yuko atakinyamugigima irase komite kandi muko twabisavye mu gihe batora inzego bo nyene barantoye bavuga bati igihe cyose hazoba ikibazo mu ihuriro umuntu azofata decision ya nyuma ni mama ihuriro ni mama Mariam ni wewe mu kuvuga ko bizohera ku nzego hanyuma vyanse ni wazodukiranura
umva rero ivyo uvuga uyu muntu yitwa Niramu nimba n'ingorane z'abantu hagati babiri si ingorane zo mu ihuriro hama ikindi naco kuvuga Gasore ngo yaravuye mu ihuriro none Gasore araguha ikiganiro ko yavuye mu ihuriro ariko mama biko biravugwa cyane uravye n'amajambo yandikwa kuri stati n'umugore wa Gasore na Gasore nyene kubwiye urabona ko hari amajambo adahumura jewe sindaba none Gasore atonda mu ihuriro neza mama Gasore nimba aracafatiriwe kubera bari mu ma examen n'umunyeshuri amafatiriwe yasoni n'umunyeshuri hanyuma we nyene azovyivugira narambwira ati mama jewe navuye mu ihuriro nasezeye ariko mama uko bimenyereye wewe ngiro mumenyereye Gasore kuva izi nture kazo zitarahaba Gasore ko ari n'umuntu yaramaze yari kumara iki gihe cyose atari ko aratonda mu ihuriro je ndabaza manager Amisi arambwira ko babonana nanje turasere ndamutelefona akambwira ko ari sawa Amisi rero nani Gasore kubwi wanje ntarava mu ihuriro Yasoni ntarava mu ihuriro bishitse bagatangaza yuko bavuye ni bisanzwe none si bisanzwe none erega ntibari hajya kugira ngo bamate bashatse bazomata badashatse akavuga ati jewe naskuze nasohotse tuzobasohora tuvuze uko mamashi tuvuze impundu nta bindi ariko vraiment nta nyamugigi muri mu ihuriro kandi ndibaza yuko burya ikihuza abantu nico kinini ya gusumba ikibatandukanye urakoze cyane amajambo wavuze ati wowe umuhanuzi mukuru wa Ihuriro TV mama kandi nta kintu gikorwa mu Ihuriro TV utakizi bisigura uri mu batanze uruhusha yuko Jojo aja kwifuka convocation umuvukanyi mwiwe bakoranye Niramu oya Jesse namuhaye uruhusha mugabo uravye kwanza kuguma mvuga Niramu kuri jewe numvumengo nta nakamaro kuko Niramu ni Niramu n'umuntu umwe yavuye ivyamufashe ni wabizi kuko jewe nta misi ne yari iheze turiko turavugana ariko arambwira ati mere hari ibintu bavuga ibi nibi mugaje sinshobora guhemukira ihuriro sinshobora Niramu ni reko kubwira bien sûr yari kumwe n'ujya ntuze Dodo ni Dodo Burundi bari kumwe turavana kwa misi turadugana bari bwatangire ntiyari bwatanga igegane eka basha wamengo nta kibazo gihari nta ngorane nimwe kandi nta yari ihari kuko basanzwe ari abagenzi rero nimba ivyo ni ingorane y'umuntu hagati nundi si ingorane zihurira ni ingorane ya Jojo na Niramu ego vraiment none mama none kubirya cya byivangamo na Niramu kuko Niramu bamaze kumutwara kuko minavuze ati je bandi hagashahara kandi je nusubira kumvuga iryo zina kuko ico nzi coco Niramu ndazi ko baramuriha baramuhemba mama warasinye amafaranga oya sinasinye kuko twebwe mu ihuriro harabaye ikintu do confiance kuko ndazi yuko yagira ibibazo akacariruka akaza akabitura Amisi kandi je ndazi yuko Amisi ikintu cyose yakora ambwe ati mereje hari habo akabona action nagize ariko mama rero tandukanye ya bonne action n'umushahara none erega nuko nyene mu ihuriro bimeze nta mishahara hari rero hari amabonus ni bonne action mucorera umuntu bamuha nka 100,000 bamuha 50,000 oya abaha nkuko nyene aba yaronse utwo tuntu akavuga ati naronse reka nezereze abakinyi banje ariko nta mishahara turavuga ngo twandike imishahara kuko ntihagera imishahara ubu rero ahubwo Niramu ariko arasaba imishahara rero imishahara nukuvuga iki wenye nubwo yivugiye ko ari do confiance Jesse nshaka kugumbana nyumbwira iryo zina kuko ni ibibazo vyabaye hagati y'umuntu n'uwundi uyo muntu si ndamuzi nk'umukinyi ivyo nabonye yabikoze ku gatwe kiwe kuko numvume ngo kuguma ndamuvuga mu izina je vyo nangora ego kandi yakoze yaracyoje inzego kuko barabizi neza bien sûr iyo umuntu habaye ikibazo urabanza ugahanuza ukavuga uti abo turi kumwe none ibaze uri kumwe n'abantu nk'abavyeyi bantoye jewe batoye Chris batora meme na Sumaila rimwo muri komite yituye ndi hanumwe yituye rero yo uri kuravuga sinzi wari wuko ukuntu ico kibazo kimeze ndamwumva uko kuko je sinogoma ndamuvuga mu izina mugabo nimba habaye ingorane muri timu iyo ingorane ya timu yari kujira muri timu ari ingorane umuntu kuwundi ni ingorane ku gatwe kiwe abantu bafitana ingorane ejo bazosabana imbabazi bihere yego akumbe rero izi ngorane zose zihari urizera yuko umunsi umwe waze kwicara bagasaba imbabazi neza cyane mama bisigura rero yuko wavuze ati yacijoje inzego bisigura yuko ico Jojo yakoze mu kumutwarira yakoze neza yarakoze neza cyane kuko yaramucyoje aramutuka aramwambika ibara kandi mu mategeko y'igihugu hego ariko mama none bigiye kubabarira ntibibaho none yaramusavye imbabazi
none Jojo gaci yavuga ati jewe naho byo genda gute sinombabari nuko yaciye yasembiye ku maradiyo n'amateleviziyo aja kumutuka iyo abanza akavuga ati jewe ndafise ingorane kandi kuko bari abagenzi ari babiri twari tuzi ko ari abagenzi urumva yari kumubwira ati shasheri wanje none ko ibintu bimeze uko jewe ndumva ibintu bitameze neza none nkora iki sivyo hama bakaje nama ntiyaje ngo anje nakubwiye ko atami haraheze iminsi ne tuvuganye tuduganye tuvuye kwa mizi turaduga duca mu kidumbugwe duca kuri boulangerie duca kuri Fondation Mariam turagenda turaduga je bansigiye mu nzira avuga ati turagiye burije kubera hariho umuntu yampamagaye ati hari ikibazo nshaka kugutura urumva rero ntiyigeze nako kana kanje ati mere hari ikibazo kiri ngaha nashaka umfashe umbarize kubera kije ntaronka umushahara wanje urumva nta na kimwe yigeze avuga urumva rero uyo muntu ni ibintu n'ingorane z'abantu babiri singorane zihuriro mwihuriro vraiment turatekanye nta ngorane turabandanya ibikorwa nta kibazo bisangamani yahagaze bisangamani muca muyibona kandi hagaze kandi gasore babana yakina hari gasore azokina adakinya ko kini wiwe cyane urabona none hari ico natwe tuzokina nawe azokina ariko mama unakora kumvise umenga wigamiye cyane ko bajejo cyane jewe sinegamiye kwa bajojo je ndi mwihuriro ndi umunywanyi w'ihuriro je sinegamiye umuntu yego je ndi umunywanyi w'ihuriro umva bishitse Jojo uno musiga so agatangaza ati je navuye mu ihuriro TV agagukenera yuko mukinira ntibikunda none nk'ivyo uri kurambwira ni je ndi umunywanyi w'ihuriro none je ko ndatambikiza oya je sinambikiza vraiment je ndi umunywanyi w'ihuriro simpemuka ndi umunywanyi w'ihuriro ndi umumama ndi umuvyeyi w'abana bose bagasore aho bahagaze bampanuje nzobahanura nk'umuvyeyi nkuko mpanura n'abandi uretse abo mw'ihuriro urazi ko ndi umuhanuza abantu bose bakeneye impanuro bazangati mere dufashe ibinibi kandi nkabafasha urumva rero ivyo bijanye no gukina jewe ndi umunywanyi w'ihuriro sintambikiza ngo nje hana hariya oya nari umunywanyi wa Vision hanyuma ubu ndi umunywanyi w'ihuriro nivyo mama mboga mu gusozera turaja mu gusozera mu kiyago cacu mama urabona neza yuko abantu bako baravuga ibintu bitandukanye ku bijeke bya Jojo na Nilam mbona aho udashaka ko tumuvuga izina ariko nuko nyene bimeze mu gusozera wewe nk'umumama uvuze ati uri mama urahanura urabahanura abantu batandukanye barahanurwa bice kuri wewe mama finalement impanuro wewe waha urugwaruka cyane Jojo na Nilam benshi barafise ingene bariko barabihisura ati bariko barihesha amenyo y'abatwenzi abandi ati bariko ikunukunu ariko kandi bavuze ati Jojo yakoze ikintu ciza abandi bavuga ati no Jojo ntihagize neza kuko igitusi naco cyari kumugira umva maje mu makere byose mama wobiha ihensiguro en general abantu ko batumviriza ijambo rimwe gihumure obabwiye igihumure cyambere nuko Jojo yaradekonye yaradekonye kuko ntiyari kuja ku maradiyo ku mateleviziyo ngo ariko arishurana n'ujya ari nka Hiro TV nk'abarongozi ba Hiro TV mwaramuhanye cyangwa hari ico mwakoze nyuma tuzomuhana kuko yari kubanza nawe guhanuza mbere yo kaja ku mateleviziyo hama ico rero novuga ntazibana zidakomanya amahembe nimba abantu bagiye hamwe bafise igituma generalize vy'amashira hamwe bavuga ngo ishira hamwe n'abantu bashize hamwe bafise ingorane zimwe bagomba gutorera umuti umwe iyo habaye rero akantu na gatoyi kirazira ko abantu batabasimbira kuri aya ma televiziyo yanyu bagatangura gucozanya bagatangura gutuka erega gutukana buryo ututsukurongora n'ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwubahe ababatwara urumve rero mu gihe ugiye ugahagarara ku isunzu ry'inzu ukaburira isoni abakurongoye ukaburira urupfasoni abo mugendana nukuri ububuriye n'Imana ntigushimira Imana ntigushimira kuko Imana irakunda umuntu yisonera akunda umuntu yicisha bugufi aho rero ntibisoneye oya vraiment ujya yatanguye intambara ntiyisoneye kuko nta sagesse nimwe yegeza bikorana urabona ko avuga yenyaguza abwira ngo nibamwegereze kamera ngo avuge eske wari umuti ijya ntiwari umuti ariko aratora ahubwo yari niwe yihaye amenyo y'abatwenzi abazikorera ama commentaire bavuga ko Jojo yoba ngo nimba yaramutinye ntumbazi ariko Jojo yatwawe n'agashavu gusa kubera kujya kuntu na Nilam avuga ati n'agashavu
agashavu none ishavu ryande yarishira kuri none yarishaye kuri Jojo ni watwara ihuriro. Okay. Urumva mama ati Nilam ntiharakwiye gushyirija ishavu kwa Jojo. Aho ishavu yari kurishira ku mugabo wa Jojo. Harishiye ku mugabo wa Jojo none nka Jojo nyine. Oya. Ega Hero TV ni nka Jojo nyine. Oya. Nese umugabo n'umugore. Umugabo n'umugore umugabo n'umugore biratandukanye n'akazi. None Jojo niwe yamuhaye akazi. Okay. Izura Nilam yari umukozi wa ihuriro. Gushika kuno mwanya rero Nilam majamaka arafise uruhusha go kwitwarira Miss nk'umutwara. Ntiyaje kwitwara yaratutse ya Miss n'umugore wiwe yarabambitse ibara. Ego twese kandi yaradututse no kubera gusa twinumiye mugabo. None yavuze ko ari umuvugizi wanyu mwe murababaye ndani. Umuvugizi wa twese. Muri ndani murababaye umva muranirwa kuvuga wewe yarabavuga. Oya ntiyananiwe ahubwo jewe kubwiwanje nibaza ko tugira urutonde rw'abantu bari kumwe abamutumye kugira ngo babere umuvugizi kugira tubamenye. Oya vraiment je. Okay mama reka ndagushimire hama ndibaza nk'impanuro nk'umuvyeyi washikirije zurumvikana hama nk'agajambo gasunika rugi mu kiganiro cyacu no muzi Tero marange mama nibiki ngo agasunika rugi no kuvuga akajambo go kugara ikiganiro mana yo mwijuru. Aha mama agasunika rugi nuko nosaba yuko akamukanje abantu bose banyumvise bambonye ndazi ko benshi ari abajama banje dukundana nagira mbasabe yuko bo kumva kamo tubateye hanyuma akabandanya bashigikira Isaac TV kuko vraiment naho biruko ni televiziyo ikora neza no gwaruka gwitaho ibikorwa tugereza kwazana urusaku ku mwanya nakahaga kandi guyiza vraiment rutababaza nterubabaza nagera mbaze bagire subscribe warabimenye bagire subscribe ego vraiment hanyuma nukuri turatwenze ariko nagira nsabe umuntu wese yumvise akamo ndamuteye ibishoboka banyorokirize kuko amatoilette yuzuye. Bumva kamo ndabateye ushobora kugira yomvuna bugufi amvune kuko mu mwanya n'umwanya ibintu ntibimeze neza. Okay. Mwavyumvise mama ati umwanya n'umwanya abana bashobora kuja mu ngorane kuko urumva amatoilette yabameze nabi twabivuze mu ntango y'ikigano mudaza mwavyumvise uno musi rero ikigano cyacu reka tucugarire ngaha twayaze na mama neza vraiment twaryohewe mwavyumvise naho bigacamwe nyene ugasanga turi serious ariko nyene kuyagabira kenego ati Jojo arede kwenye gusimbira ku mateleviziyo no kuvuga ivyo avuga ariko kandi na Nilam nta rufasoni yabishizemo mu kuja ngaho avuge ivyo avuga so ivyo se rero mama yonye nuvuze ubwa nyuma niwe yabuze isoni niwe yavyonza kare urya nawe Jojo kwabaye ushavura kubera ibitutsi bikomeye yamututse kandi biranwa n'amategeko ko igihugu cy'u Burundi ndazi yuko mu mategeko kirimwe abagabo kandi ndazi mu mategeko agenga igihugu muri loi penale kirimo ariko mama naho z'amategeko neza ariko none shavu nagiye baribabarira wasavye imbabazi wigeze ubona asaba imbabazi ntubona none Jojo amaze kuvuga ati je ntaho byo genda gute sino mabarira yo mubabarira kuko impanuro irakenewe utababariye nawe ntubabarira. Okay sawa cyane murakoze cyane mama murakoze cyane hama ndibaza iyi affaire ya Hero TV hagarukire ngaha canke kumbure bizobandanya ndazi webandanye ivyo uriko byahuriro TV n'ivyahuriro TV tuzovyikemurira twebwe nyene kandi byakemuka vuma muzotuhamagara ibi byarakemutse nta ngorane ko amitse ashaka gutanga ikiganiro iwacu kubera iki no uburenganzira bwiwe avuga iki avuge yuko Hero TV tekanye ega abantu bakene kuhumuriza wewe rero ndumuvugizi wayo kandi ndumuhanuzi wayo iratekanye nta ngorane ifite mu majambo make ati ibiganiro vya Hero TV bihagarara vyande kuri mwe harama no shuvugwa ugati dushaka kuvugira ico tuvuze none bazovuga yuko Hero TV yasambutse kandi twe turi ku kivi tubandanya ahubwo abanywanyi bacu babandanye badufyondera ku subscribe kugira ngo dushobore gutera imbere ahubwo reka turindire ivyo Jojo na ivyo gasore na anuze bazovuga vuba cyane nta bibi bazovuga oya none mama bavuze yuko bavuye mu Hero TV ni byiza mama
none se uburenganzira bwabo Ariko si vyiza nawe ntibibahumuriza. kuva mu muryango si bibi ibintu ko uhava nabi none deja mama ntiba yavuye nabi. wewe sinakuvyaye sinakureze ntiwakuze sinagusohoye ariko mama ariko mama uko nyene none ndakanda kubaza nyene mama naho nyene uko nyene vraiment none bavuye mu Hero TV wewe byo kuryohera wewe uhanura ariko bove cyangwa uganura ko baguma ya bashatse umve umwana umureze cyavyo ndabitahura banzumviriza ndakubwire umureze agakura sivyo ashatse aravuga ati ntukiri mama canke ntukiri papa uburenganzira bwe warindiriye ivy'Imana urw'Imana izo mucira umugabo avuze ati je ndazi iyo navuye ndazi papa wanje ndazi mama wanje uko ivyo nkora byose nzobandanya ndamusonera nantuma amazi nzoyavoma nantuma gusenya nzosenya none hari ikibazo bivana nuko wenyene azovyakira uko azovyifata kuri wewe rero kuri uzoryohega kuri jewe n'uburenganzira mvuga n'uburenganzira none mwana ubona yuko ari kintu uzoba kigiye mu muryango wa Hero kina nawe ya batakaje amaelema elema wari wese umukinyi wese ni elema none nk'ubu turetse ko yo bavuyemo ntago ndamuciriye nk'uwapfuye none uri icipfa ntabyo tuzi oya ntipfa oya ni umuryango w'abantu benshi irabandanya nawe tumwifuriza iyo azoba agiye azogira umugisha atera imbere murakoze cyane rero reka turindire rero Ismail Gasore na Yasoni bazoshikiriza ku binyamakuru ndumva ngo bafise press sinzi ryari izoba ariko reka turindire twumve ibizovugirwamwo ibyo bazovuga kugira twumve neza umuco w'ibi byose mati baracyari muri Hero TV kandi bavuyeyo ntacyo bitwaye mwavyumvise rero je nitwa Isaac Classic ino dossier murazi narayikurikiranye kuva mu ntango gushika mu iherezo niragera mu iherezo rero kuko turamenye ukuri exactement urakunda gukurikirana ibintu by'abantu reka dukurikirane muri abastare reka rero ndabashimira cyane reka nabakuzi ba Active barakunda cyane dukurikirane seri imbaga ihere mwe ni seri kwe okay merci beaucoup rero subscribe behind the camera Juma Jukes my name is Isaac Classic Lokinene bye